niyahe mpamvu ituma hari abastar baba barurangiranwa haba mu muziki, muri sport, muri cinema, muri politike, muri philosophie na science canke imiyobokamana? Bamwe bikabashobokera kubaka izina rikagira kure cane kandi ku buryo bahora ibihe vyose bavugwa, bagahora kuri hiti, amateka banditse ntiyigere yibagiranwa urunganwe ku rundi. N'igihe baba baramaze kuva ku isi, ibikorwa vyabo bikaguma bivugwa, indirimbo zabo zikaguma zivuzwa zikinwa nkuko wogira baracariho. Inzira y'ubwenge. None babigenza gute? Kuki harabo byashobokeye ko baguma kuri hiti, ariko ku rundi ruhande hakaba hariho abagerageza kubaka izina ariko bikaba vyaranse. Bipfira he kugira ibikorwa vyabo ntibirenge quartier babamwo, komine, intara, n'uwinanase akaduga ku rwego rw'igihugu, ariko n'ubundi bikaba ivy'akanya gato tugaca tumwibagira akagenda amazima yongo ku buryo n'ibikorwa vyiwe vyibagiranwa mu kanya isase. None ingorane irihe? Mbega ikibazo gifise abafana, management, gouvernement canke biva ku mustar ubwiwe? Ndabaramukije, nitwa Hatangimana Patrick Rusage Maestro. Mwakoze guhitamwe neza, aha ni kuri HP Menya Burundi. Kaze muri ca kiganiro mukunda cyane muri isinzi inzira y'ubwenge, aho twiga tukamenya vyinshi tutari tuzi imbere n'ivyo tuhora twibaza ko bidashoboka, bitabaho, bitobaho canke ko bitabayeho, kugira dushobore guhumuka, kujijuka, kwinegura no guhindura ingendo maze dushobore gushika kumbona kazoza twipfuza gushikako. Uno musi nkuko mwamaze kumva impengamiro y'iki kiganiro, tuzakorabira hamwe dushijya nino ibintu 10 umustar canke icamamare yokora kugira ntiyigera asubira inyuma ngo azime yibagiranwe, canke ubufise indoto zo kuba rurangiranwa ivyo yokora kugira ashike kwizo ndoto ziwe kandi atari vy'akanya gato, ariko abo umustar w'ibihe byose. Kora subscribe ku utarayikora, ukore like, wongera upartage video isangiza abandi nabo bamenye. Wibuke ko ivyumviro vyawe ari nkenegwa, bidusangize muri commentaire. Yeshi n'abantu abo bamenye. Inzira y'ubwenge. Ndasubiriye kubaramutsa. Nubwo bakora bitandukanye kuko bari mu bisata byinshi kandi bidasa, aba bastar bose hariho ibintu 10 bahuriyeko. Ibi bintu 10 nivyo vyatumye baba ivyamamare haba mu gihe cabo mbere n'inyuma yaho gushika isaha ino munsi. Ubwa mbere, aba bamenye kubaka neza izina. Abashakashatsi mu baraba ibintu n'ibindi basigura ko kugira umustar akomeze kwamamara ntaze ngo tumumenye hama bidatevye duce tumwibagira, asabwa kumenya kubaka neza izina ryiwe, savoir cultiver sa marque personnelle. No kuvuga akamenya kubaka ishusho ndanga mustar yiwe bwite, agakora ibikorwa bimudondora atagize copier kore ku vy'abandi bakoze, ahubwo akarema ishusho ndanga mustar yiwe biciye mu bikorwa vyiwe bimudondora bitewe nuko vyisata wundi akora nk'ivyo akora. Ibi bica bihuzwa n'ingingo yo kuba ashoboye kumetriza personal branding yiwe, no kuvuga kumenya kwimenyekanisha, kwipromotinga imbere yo kurindira ko abandi bakuvuga, ukabanza ukivuga biciye mu bikorwa bikudondora kandi biguhesha iteka, kuko hari ico bakoze, hari impamvu ntivyizanye kugira ubuvuzi gisata runaka bice bitujana ku izina ry'umustar runaka ari mwico gisata. Inzira y'ubwenge. Ubwa kabiri ni ibikorwa vyiza, contenu de haute qualité. Gusohora kenshi kandi ku gihe igikorwa gifise qualité, no kuvuga gikozwe neza kandi citondewe, casohotse kibanje gutosorwa n'abahinga kabuhariwe kugira gisohokana kanovera n'ubuziranenge, kandi kikaza ari gikorwa gihuye n'imyitwarariko y'abafana bawe, no kuvuga bazokonsoma ca gikorwa cawe, gutyo ukagira akamenyero canke uburambe bwo gukora ibikorwa vyiza bisukuye. Iyi ngingi ihuzwa na evolution hamwe na innovation, kumenya kurema ibintu bishasha n'ivyo bishitse ukabirabira ku bandi, ntucugira copier kore, ahubwo ukamenya guhinyanyura ku buryo ugira kabijya wongeyemwo, gutyo ukamenya kujana n'ibihe, ukajana n'amajambere y'ubuhinga bwa none, ukamenya aho isigeze kugira ibikorwa vyawe ntibizogume bifatwa nk'ivyataye igihe, gutyo nawe ngo uhave wisanga warataye garanti mu maso y'abafana.
ariko n'ubundi nubwo ujana n'ibihe uragerageza ukiyubara kugira ntusange ibihe ari byo byagutwaye gutyo wisange watanguye guta akaranga k'ibikorwa byawe. Muri make urajana n'ibihe ariko identite yawe rya zina wubaka ntirihinduke ukaguma muri wa wundi. Mu yandi majambo igikuru suko umustar aguma aboneka mu binyamakuru aguma aboneka mu mashowbiz, ahubwo igikuru nuko afata umwanya ukwiye wo gutegura igikorwa ciza kizoza ari nyishu ku bibazo abantu bari bafise, kuko umustar ategerezwa kuba inyishu solution, akabicitegerezo nkuko nari nabivuze uwo abandi barabirako, akazana igikorwa kizoba inkingi abandi bazubakirako ibindi bikorwa vyinshi. Ibi bice bitujana ku ngingo ya gatatu, kumenya gukoresha neza imbuga hwaniro n'ibinyamakuru, utilisation active des médias et des réseaux sociaux. Kumenya gukoresha neza ibinyamakuru n'imbuga hwaniro, ukamenya kuyagisha neza abafana bawe kandi ukumvikana kenshi ku radio, ukaboneka kenshi kumbonesha kure, ukaba uri ku mirongo ya internet nka yose muyihurumbiwe na benshi mu bafana bawe, ku buryo abagufana batakubura ngo bahave bibaza ko wahevye umwuga gutyo ngo bace bakuvako. Inzira y'ubwenge. Aha niho abastar benshi bakomerekera, kuko rezo sosio canke ibinyamakuru byose muri rusangi bifise uruhara runini mu kwamamaza umuntu igihe kirekire canke mu kuzimanganya umuntu mu kanyisase akazima ntabe akivugwa. Ibinyamakuru kugiza amahigwe bakamuha ijambo akaronka akaryo ko kwimenyekanisha, asabwa kutisanga yicafuje canke acafuza abandi. Mu yandi majambo umustar ategerezwa kubanza gutosora neza, agategura ivyo aza kuyaga mu kinyamakuru, akamazirikana ko amajambo avuze bitewe n'izina amaze kubaka ashobora gukomeretsa canke agakiza imitima ya benshi. Si vyiza ko umustar aja gutukanira ku binyamakuru canke ahavugire ibintu bidakenewe bishobora mbere no kumutuma n'izina ryiwe ritosekara, ivyo tuma na bamwe mu bafana biba muvako. Niyo mpamvu akenshi biba ari vyiza ko umustar agira artist manager, umuhinga mw'ico gisata, inzobere amuhanura akamuterera ivyumviro vyubaka kugira nahave yisanga yaborejwe na hit ngo ahave ahemuka ku batumye ahitinga gutyo akisanga yabaye nka wa mugabo yatema ishami yicayeko. Ubwa kane, umustar ategerezwa kutaba nyamwigendako. Umustar wese canke wifuza kuba umustar ategereza gutahura ko atari muri game ya wenyene. Hariho abandi benshi bakora nk'ivyo akora babishoboye ku rugero rwiwe, abari munsi yiwe n'abari hejuru yiwe. Ushaka guhitinga ibihe byose usabwa kwama uzirikana ko kugira uhore kuri hit usabwa gukorana n'abandi bakora nk'ivyo ukora kugira wigarurire imitima y'abafana babo. Uratahura ko atawigira kandi ko nyamwigenda ko atarimira impeshi. Iniyo fera force icishe benshi mu bastar mu bisata bitandukanye nka byose nukugara kuri bagenzi we, kutemerana aho kubiyegereza kugira mushire inguvu hamwe mukorane. Ivyo rero umaze kubishobora ucutandukira no gukorana n'izindi nganda zo mu bisata bitandukanye nk'ubudandaji, amagara y'abantu, ingenzi, gutuma tumanako, indero n'ibindi, atakindi ugamije atari gukomeza kubaka izina ryawe. Ibi biraguhemba bikongera bikakumenyekanisha, izina ryawe rikaba rurangiranwa. Si ku buntu canke ngo bibe ata mpamvu ifadika yihishije inyuma yavyo. Kuba Diamond Platnumz nyinshi mu ndirimbo ziwe zamamaye yarasohoka bukeye kabiri agacasohoka impunzu yanditseko titre iyo ndirimbo, haba hano mu Burundi eka ndetse no mu karere k'ibiyaga binini, ni benshi bambaye ipantaro n'imipira ya kanyaga, tetema n'izindi. Aha muri ibi byo kutabanya mwigendako, umustar arasabwa kubaka staff ikomeye, akagira urwego rushinzwe ibikorwa vyiwe, bishobotse akagira n'ibiro abarizwamwo atari muhira iwe, ku buryo ruba nk'uruganda, akagirana amasezerano yo gukorana n'ibinyamakuru, ibigo by'ubwishingizi no gukinga impanuka assurance, agakorana kandi n'ibigo by'abanyamategeko bamuba hafi mu ngingo afata bakanamuburanira mu gihe hageze kwitura ubutungane. Umustar arasabwa no kuba afise muri staff yiwe umuhinga muri marketing, amufasha kunegosia no kudiringa amamarché atandukanye, kuko mu gihe ashatse kuvyikorera ibi byose akora bike, agakora ivyahambije kandi agakora ibibayabaye. Ni bamwe bahitinga ameza ngahe umwaka ukaza guhera yaribagiranwe, mbere n'amamarché yari yararonse akabita ataraheza na contrat. Benshi kama birangira bisanze imbere y'ubutungane kuko atigeze aronka umutahuza neza ko ubuzima bw'ubustar atari gufyina.
Ubwa gatanu, umustar ategerezwa kwagura akarere. Umustar asabwa kutaguma mu kintu kimwe, ahubwo agashira imitahe no mu bindi bisata, ariko bitazoca bituma yibagiranwa, ahubwo bizotuma akomeza kubicamamare, akaba urupfunguzo rw'amagufuri menshi, uwo bita multitalent. Akaja muri politike, muri mode, entrepreneuria, uburimyi n'ubworozi, ubudandaji, mu muziki n'ibindi bisata bitandukanye. Ibi byose ukabikora kugira ubandanye kwigarurira imitima y'abafana kumwe n'abakiriya isinzi baca baguhurumbira mu kuguha ibiraka n'amamarche akomakomeye canke bagahurumbira ibidandazwa usanzwe uhingura. Ikindi naco, umusitari aranitwararika ibikorwa byo gushigikirana no gufatana mu nda. Mu gihe abishoboye akaba afise uburyo, umusitari arashobora gutanga n'imfashanyo kuri bantu nikora canke abahuye n'impanuka zitandukanye, agafasha ibigo bireze imfuvyi, ibitaro n'abandi. Aha umusitari abikora agamije kwerekana ko afise umutima witwararika abandi, gutyo bigaheza bikamudugiriza izina. Bwa gatandatu, umusitari aririnda kwama ameze kwa kundi, haba cane cane mu myambaro, muri coiffure, mu mafoto apostinga, no kuvuga style yiwe ategerezwa kuyihindura akama ari mushasha mu maso y'abafana biwe, akigo kwambara style nyinshi zitandukanye kandi akazambara mu bihe bitandukanye, igihe cyose arimwo akaba azi impuzu bijana. Aha biragoye ko abantu bavuga ko utabegwa kandi ugerageza guhindura amastyle atandukanye ajyanye n'ibihe urimo. Iyi ngingo nikora kuri style canke inyambaro gusa, kuko no mu bikorwa byawe uduha usabwa kutaguma uduha ibisa nk'ivya mbere. Nk'akarorero, uri umuririmbyi, urakoze indirimbo urayisohoye, ubonye irakunzwe, ugacwitera amakopi umuyoro ku buryo usohora izindi ndirimbo zirenga 10 inyuma yayo, ugasanga zose ni kopi za yindi ya mbere. Ibi biratuma abafana bakuvako kuko baba babona ko udashoboye kandi utiyemera. Ubwindwi, umustar ategerezwa kumenya kubungabunga izina ryiwe, savoir gérer sa réputation. Aha umustar aritwararika kudacafuza izina ryiwe nkuko nari nabivuze, akagenzura amajambo avugira mu binyamakuru no ku mbuga hwaniro. Aha ndavuga ibijanye n'ubuzima bwiwe bwite, vie privée, akamenya ko hariho ivyo akwiriye kuvuga ku mbuga hwaniro no mu binyamakuru, hamwe n'ivyo adakwiriye kuhavugira, mu ntumbero yo kwirinda kwisubiza inyuma no kwihamenyo y'abatwenzi kuko vyo hava bicafuza ishusho yiwe. Umustar arihutira kandi gutanga umuco mu kwishura no kugira icashikirije mu gihe hari kibazo canke ibihuha vyadutse bimwerekeye we na kariyeri yiwe, akabeshuza ibihuha bimuvugwa ko mu ntumbero yo guhumuriza imitima y'abafana biwe. Aho umustar rero mu gihe abazi neza ko ivyo avugwa ko atari vyo, araheza agatanga umuco agahumuriza abakunzi biwe. Ibi nibikora ku bastar bo mu muziki canke muri sinema, birakora no ku bastar bo mu gisata c'ubudandaji, mu mahinguriro, kuko mu gihe hari nk'abantu bariko bavuga nabi ibidandazwa vyawe, nico gihe cyo guhaguruka ukabeshuza amajambo mabi avugwa ku bidandazwa vyawe, kuko iyo utabikoze wawerekanye ko ya makuru mabi avugwa ku bidandazwa vyawe ari ukuri. Ubwo umunani, umustar ategerezwa kugira indero, kwicisha bugufi no kwirinda kugara. Inzira y'ubwenge. Iyi ngingo irakunda gukora ku bastar benshi cyane cyane bakizamuka. Akoze igikorwa kimwe akabona kirakunzwe, aca ashaka kugenda amaguru adakora hasi, akagenda atikorako. Iri niko kosa rikomeye kuko abantu ntibashobora kuguma baguhurumbira mu gihe babona ubagarako, ubasuzugura, ukababurira indero. Umustar arasabwa kugumiza amaguru hasi, akaguma mu buzima buri hafi cyane y'ubwo yahozemo kera ataraba icamamari, akitwararika kugumana inshuti ziwe za kera yahoze afise ataraba umustar, kugira ntaze yisange yaramaze guhinduka, yabaye undi muntu yahinduwe niyo hit atandukanye n'uwo yahoze ari, akamiza kumuzirikanya ko mu gihe ubwo busitari bwo muvako babagenzi bamuba hafi kera imbere yo kuvuma, ni nabo bazogaruka kumuba hafi atakiri icamamari. Gumana hafi n'inshuti zawe mwahoranye ruguru, abavyeyi, abavukanye n'abandi, nuco ushaka kubagendera ko ubasurire ko inkungugu ngo nuko wabaye umustar. Mu yandi majambo, umustar ategerezwa kwirinda guta icizere abantu bare bamufiseko, kuko abantu baranyaruka kubona ko uri indyarya wemera ivyo udafise kugira ubirate ko
wambara ivyo watiye ugaca usuzugura abandi ngo urabarusha kwambara neza ibizimvye. Uri umustar utegerezwa kuzirikana ko abafana ari bo bacamanza, nibo jiri. Uraheza rero ukinda kubahemukira no kubaburira indero. Ubw'icenda, umustar aramenya kwiyegereza abafana. Umaze kwirinda kugara ku bafana canke ku bakiriya bawe, uca utunganya ibikorwa vyo kwiyegereza no kuba hamwe n'abafana bawe canke abakiriya bawe, haba amaso ku yandi canke ukaba live kenshi ku mbuga hwaniro. Ubona ko ubuhinga bwamaze gutera imbere, gutyo ukabareka bakakuyagisha bisanzuye, bakakubaza ibibazo byose bari bafise ku mutima, kandi nawe ukabaha inyishu mu rupfasoni udashatse kwitapa no kwishira hejuru, ukishura utabeshe kuko nubundi uba wabiteguye. Ariko nubundi ngaha ukiyubara ntusange hari ivyo wavuze byo hava bigucafuza, ivyo gushengeza imbere y'ubutungane canke ivyo cafuza abandi, canke ngo wisange washize ahabona ivyari bikiribanga hatari bwagere ko bisohoka. Gutyo umustar akamenya ko nubwo ari umustar adacaja hejuru y'amategeko, hariho ivyo yemerewe kuvuga n'ivyo abujijwe. Iyo ngingo iyo ikurikije neza iratuma igitigiri c'abafana ciyongera kandi bakagushigikira kuko baba babona uri hafi yabo. Inzira y'ubwenge. Ubw'icumi ni ukudacika intege. Nimba hari umuntu agira abamuca intege benshi, bamuburabuza, abamugwanya, abamuroga, abamugirira ishari, ni umustar. Canke uwufise iyo ndoto, haba mu muziki, muri filme, muri politike, mu budandaji, mu iyobokamana n'ahandi. Ubwa mbere hari benshi baba bashaka gushika aho ugeze, ariko vyanse akenshi baca babona ko intambamyi ari wewe. Ubwa kabiri hari ikibano, ababona ko inzira uri kurafata ari izo gushikana kure yabo, ntube ukibibuka, gutyo bagaca baguca intege kugira ubihebe kuko babona ugiye kubarenga. Ubwa gatatu ikindi gikomeye ni mu gihe hari benshi bagutyoza bakuvuga uko utari, bigaca bifatana nuko abafana bariko barakuvako, usigaye usohora igikorwa ntihagire n'umwe akiraba, uhingura ikidandazwa kikabura abakigura. Ibi vyose ndondaguye ntibice bisigura ko umuti ari uwo guheba ugata umwuga, ngo nuko hari benshi bariko baragukritika kandi n'abagufana ngo nuko bariko barakuvako, ahubwo ni n'akaryo ko kwiga impamvu bariko baraguca intege, hama ugaca ufatiraho nyene kugira ubereke ko bibeshe, ko batari imana ngo ivyo bavuze bice biba uko nyene. Ibi bice bifatana n'ingingo yuko umustar ari icitegererezo, ategerezwa kudahengama, akarengera ivyumviro bimwe bimwe vyo mu kibano usanga bivangura, ahubwo akazirikana ko ari umustar w'abantu bose adacaguye, kuko iyo atabikoze uko yisanga yabaye umustar afanwa n'akagwi kamwe, akarere kamwe, ishirahamwe rimwe, ugasanga hariho abamwinuba bitewe nuko ari we yatanguye kubinuba. Inzira y'ubwenge. Muri make ibisabwa kugira umustar agere kure kandi yamamare igihe kirekire ni vyinshi, si ibicumi gusa, ariko vyose bishingiye ku myifato yiwe nuko agaragara mu kibano, imbere y'abafana, mu binyamakuru, ubwiza n'ubuziranenge bw'ibikorwa vyiwe, n'ingene yifata mu gihe abonye ko abakunzi biwe bariko baramuvako, n'ingene yifata imbere y'intambamyi zimusubiza inyuma. Mwari kumwe na Johatangimana Patrick Rusage Maestro. Reka ndabashimire mwebwe mwese twari kumwe kuva mu ntango gushika aha. Hari kuri HP Menya Burundi muri ca kiganiro mukunda cyane muri Sinzi Inzira y'Ubwenge, aho twiga tukamenya byinshi tutari tuzi imbere n'ibyo twaradufata ko bidashoboka, bitabaho, bitobaho canke ko bitabayeho, kugira dushobore guhumuka, kujijuka, kwinegura no guhindura ingendo, kugira dushobore gushika ku mbona kazuza twipfuza. Uno munsi turiko turabira hamwe ibikuru bikuru 10 umustar kwiye gukora kugira abe rurangiranwa igihe kirekire. Nizere ko twahigiye ibitari bike. Mwibuke gukora subscribe kutarayikora, mukore like, mwongere mu partage video muyisangiza abandi nabo bamenye. Nimba hari ibindi bintu mubona umustar yokora kugira arambire mu bustar bwiwe, kuko mbere byinshi ari mwe munabizi kundusha, bidusangize muri commentaire. Mufise ico mubaza naho canke hari ico mwifuza kutwunganira, ni muce kuri WhatsApp ku 71 ubusa 4 ubusa 4 Iyi nimero irakora no kubifuza kumenyekanisha ibyo bakora kugira bishike kure bishikira abantu benshi.
nimusangwe amahoro y'Imana mugira muba mwubahwe na Gahwana. Inzira y'ubwenge. inzira y'ubwenge muri HP Media. 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 Menyesha n'abantu nabo bamenye.